ivyo bintu byo gufata nsoro umuntu nka Libati ukamutwara gukora ikiyede ivyo bintu uravuga ati soro ibyo wigize byose wigira ngo intwari iki niki genda ukora ikiyede umushuje mu kiyede narumva nyene ndengewe nkumva ibyishimo nkumva jewe ubwanje nyene nkabura ico ndi bubisigure ko nkabura nico ndi buvuge ariko nyene umunezero ukangumamwo nkumva nyene biramnezereye ukuntu ari guca ntwenga ati karibu karibu ya ahubwo nyene gusa nyene sinzi nawe icamuzanye mu majambo make kuko bose baza ari ya nzira y'urukundo ariko gushikiza isasi ndamenya icamuzanye niba asanga ari urukundo Ayi bakuzi basenga Media TV murameze neza ako bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta no munsi n'umwe Imana izonerwa no gukemura ibibazo byanyu so guys no munsi rero anonge kandi ugarukana wa mukobwa wanyu mukunda cyane yitwa Everine Princess yitwa Kamariza yitwa amazina menshi agiye atandukanye mwite Parma genda kuri YouTube wandike Kamariza movie urabona film irenze sana yitwa Parma tukire twicaye tubivuke kama jambo abiri cyangwa atatu ndazi uraza gutora byinshi bigiye bitandukanye Parma ndakora mu kiti nanje ndakora mu kiti Parma hari abantu benshi baguma bibaza hajya Parma ni umukristo canke n'umuyisilamu Parma ni umukristo yego ntabwo ari umuyisilamu narubona nsa n'abayisilamu Abayisilamu rero ari ukuntu utomura bakujisho ngo cumwibari Jendo mu Kristo ariko kandi n'ibintu byose biranga abayisilamu urabyucuca nk'igiki nk'icanka kimwe muri ivyo ni nk'igiki abayisilamu bakunda makeup kandi nawe aka makeup nikakugwa nabi bisigurira ko utari umuyisilamu rero adashira ko makeup hariho amadini menshi batemera makeup biba okay Parma ni wowe muntu umaze kubona ushobora gufata umuntu yitwa Libati Nsoro the Hero ukamusura gukora ikiyede ariko mana Parma ivyo bintu byo gufata nsoro umuntu nka Libati ukamutwara gukora ikiyede ivyo bintu uravuga ati soro ibyo wigize byose wigira ngo intwari iki niki genda ukora ikiyede umushuje mu kiyede ntabyo yigize kuba intwari ho ni intwari yego usivye ko muri byose na hose aciye bugufi yego nta kintu na kimwe kimunanira gukora buri kintu cyose akibamwo kandi akagikora nk'aho ari iciwe rero kuba muvuga ati namushize mu kiyede we yari mu gikorwa we nakibona ko ari kiyede yego kibona ni gikorwa kandi buri kintu cyose akibamwo kandi akagikora gikunze ego nagira abantu yuko nubwo musize mu kiyede hajya hano yabikoze neza cyane ikiyede aragikora neza akagera muri restaurant yawe akajya imyumbati n'ibijumba bitekanye nta kibazo pe egane jana karanga kiwacu ubundi bwobwo kandi zijyange nizo zikomeza witonde ariko ndizera neza ko Libati muhiriwe zijyange atazoyofungura mbo sinzi gusa nyene igikorwa nyene niko gitegerezwa kugenda okay Parma byari bimeze gute muri ko murashutinga ziriya scene antuka vraiment byari ibintu byiza cyane kandi biryoheye ijisho je ndakiniye kumenya mwari mubibona gute cyangwa mwari mwimva gute cyangwa mwabyakira gute umonye Libati ariko arambara bige bisarubeti yari yambaye ariko araterura ibidongo gusa hari umuntu umwe yavuze ati umunezero mwinshi urica
nk'akarorero yego ni nk'uku unyi ubona nka nyakubahwa perezida araje kugufasha gukata ubudongo urabura uburyo ubyifatamwo yego ukumva kurira urire bikanka utwenge bikanka ariko umunezero ukaguma muri wewe rero nanje kuba turi kuri sete vraiment kuri sete narumva nyene ndengewe nkumva ibyishimo nkumva jewe ubwanje nyene nkabura ico ndi bubisigure ko nkabura nico ndi buvuge ariko nyene umunezero ukangumamwo nkumva nyene biranezereye ukuntu nawe uca uvyumva ko biba nyene ari ibintu nyene biryoheye n'amaso kurabuko natwe tuba tunezerewe tuba turyohewe tuba umenga ahubwo sinzi ego okay nuko imbere yuko mvuga ikintu nagira mvuga cya kibazo canje byari biryoshe je nararyoherwa mbona kujya kuntu ribati ko bitamasarika yani anasalia kipekee agati na mwingine fake watu no mutipe we yani hatari gusa nyene vraiment yubahwe okay nuko Parma ubuzima buramera neza uragurishije inzu hajya yigurishije 200 million canke 800 million 800 million ariko kubera umuntu wigeze kubana nawe birangira bakubeshiye yuko ni hatari uri umwe mu bantu bakorana n'inyeshyamba n'ikirobere kugira ngo wisamiriyo zawe bazigukuremo Parma okay tuko turabivuga inkuru yose wagurishije inzu y'imiliyoni 800 ariko umugabo mwari mubana mwari mwatandukanye bivanye nuko yari yakundana na mutoyi wawe birangira beshe kukorana n'ikiroberi ya mahera yawe yose baragutwara inzu yawe barayitwara Parma kijya gihe bibaye mu buzima busanzwe uwo kwiyahura bobo umusazi byagenda gute mu bisanzwe ingeri iraguma nukuvuga iyi si turimwo tugenda inzingo tugenda duhura n'ibintu bitandukanye byinshi kandi nimba je byo bitarambako ntihabuze abo bimaze ko kandi batari bake birashoboka kuba byarabaye kuri benshi cyane gose rero urabona yani umuntu mwana wivuga ati mapenzi ni upofu yego urazi gukunda umuntu wakabaje ari mu nzira yo kugohemukira ni ibintu bibabaje cyane gose kabisa birababaje ku buryo bw'uko wo n'utwo wirondereye ahubwo utuzira gatwagwa ahantu vraiment gahondagurwa ukanyongwa idose hafi barikate bakaja kugutamwe ahantu kure mwibarabara kandi kuzira ubusa uri kuzira utwi wawe wenyene wirondereye umva ko si ibintu byoroshe antwa tubishize nyene mu buzima busanzwe umva nk'uwo muntu babiri ko birabako abari mu mubabaro umudasanzwe yani kwa mubabaro ari hahandi avuga atari Imana yo nyene kubabarira biragoye ko nk'umuntu nk'uyo n'ukuri aba sensi ariko Imana ni Imana muri byose okay Parma nuko bamaze kukwagiriza kukorana n'ikiroberi uhitamo guta ibintu byawe byose urahunga tugenda kudandaza restaurant yo mu Biryogo Parma wigeze ukora akazi ko muri restaurant nako nari ndakora hano ko wabyagitinze neza cyane nk'umuntu umenga arabimenyereye umenga urabisobanukiwe cyane mu bisanzwe akazi kose tuba dukora je umuntu natanga ibintu byo kudandaza kera utuntu n'utundi je n'umucungwa narawucuruje nashira kwibarabara kugira abantu bawugure urumva rero si ibintu si bishasha kuri wewe ntanguye ubu oya n'ibintu na bindimwo yego rero mu majambo make umuntu urazi nubwo boguhemukira ntibaguca amaboko yego haji warondeye azoguma arondera umuntu arondera nubwo vyogenda gute ntagenda akagirira yego
no kuvuga hajya twashatse kwigisha abantu ko nubwo washikirwa n'ikintu kanaka kikakunyaga utwawe twose waruse cyangwa ibyawe byose bikakuvako hariho ayandi mahigwe yo gusubira kwiyungunganya ntutiye ngo nukugiye guhera down ntutiye ngo nukugiye guhera hahandi nyene abantu bose bakubona nyene bakavuga ati ibi ni bike emera bijyanye n'ubicemwo hari iyo nzira yo kugira ushikira ibindi bintu bizima hajya rero nicyo twashatse kwigisha urabona ko nasubiye down kabisa ngenda nudukama miri ngenda gucuruza nyene akaresitora nyene kugira ngo ubuzima nyene nongere nubaka umushinga ariko no muri burya buzima nyene uburimwo burya Imana muba muri kumwe hajya ahantu ego okay Palma anciye nifuza kumenya nubuhe buzima bugoye wigeze kubamo ubuzima bugoye vraiment sinova ngo nta buzima bugoye naciyemo ni byinshi cyane nta nibyo navugira hano me ubuzima bugoye vraiment narabuciyemo kandi bugoye aswa nimba atari banga urashobora kutubwira ati je narabe mu buzima n'ubu Palma ibyo bintu hari abantu bari muri burya buzima abakakubona no munsi wicaye ngaha umeze neza nabo barashobora kugira icizere cyuko na bintu bizogenda neza no kuvuga ngo ni wabivuga uzo kubashubijemo intege no kuvuga ivyo nabiteguye ko hari ibintu nzoshira mu ntahe yanje one day yeah rero iyo nayo ngiye kwica intahe yanje ngite uzoyiduhe mu ndwitsi igihe nabiteguriye ko kigeze nzoyitanga Palma oye rero ubutujanirani oya bamwihanganye Palma bimaze gushika ukarara ubusa wabuze ico gufungura yego hapana rimwe yego kabisa uramaze kuba mu nzu y'impangano cyane nyene bakakwirukana babuze amahera yo kwishura inzu icyo gihe wakora iki uramaze kimwe nkiri muto twari kumwe na mama twari dupanze ahantu kumutakura mu Cibitoke ico gihe nyene urazi biragoye umuntu arashobora kuba nyene azi ko uno munsi bimeze neza byo bigahinduka no kuvuga ico gihe mama yarabuze amahera yo kuriha yego barashobora vraiment kuducira amatara barashobora kuducira amazi ico gihe toilette barayugara umvire nk'umumama ufise abana ntiba vyoroshe kubera kubura amafaranga yo kuriha ni ikintu antwa birababaje yego kandi abantu nabo baba bapangishije ikintu cyacu maze kubona nta mpuhwe bidasiguye barahari ariko bafise impuhwe ariko si benshi ariko sinavuze ntibahari ariko hari abantu vraiment atampuhwe bagira nkuko uraba umumama afite abantu ukamugarira nk'ibintu nk'ivyo byose afite abana ngo kubera yabuze amafaranga yo kuriha umva ko bitaba vyoroshe ariko bidasigura ko ubuzima umuntu aba arimwo no munsi bisigura ngo azobugumamo Imana itovana umuntu ntahitogeza umuntu reka nanje mbwire kano kantu abantu bari bubibaza uno munsi abantu usanga bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye babuze amahera y'inzu rasiyo byose ubuzima bugoye yange nababwiye kino kintu bantu b'Imana ntimubona aba bantu bose bateye imbere mwibaze ngo nabo bahoze bateye imbere baraciye mu buhe bugoye baraciye mu nk'ivyo murimwo so mwizere Imana kandi mukore cyane namwe bizogenda neza nuko Palma tugaruke rero kuri Palma yacu nuko ugiye kuri dandaza restaurant mu Biryogo uriyo nabaye debaza bazo kugushorera nyine biboneka tuko ubuzima bugoye antuka nyene ntibyari byoroshe ariko nijyanja mbona kubwira ahantu hariho hose uburi Imana ibihari je nagiye kwiyungunganya ndashinga ka restaurant guteka nyene urubibona nyene agashitingi nyene kaheze nyene ariko Imana ica mu bayede bakaza baraza kunshorera kandi mu bayede harimo n'uwitwa Sorodo Liberty ariko mwana we yego bisigura ko Imana yari kumwe nanje nyene muri burya buzima okay Palma hari akandi kantu ushobora kutaramenye kubera ko we wariko widandariza restaurant yawe uwitwa Liberty yarapinze n'abandi bayede bagenzi we ati jya mukobwa Jenzo muresha ati jya mukobwa
je nzomuresha Mm. nawe uramubwira ati ahubwo wowe warasatse umuyede ugende kuresha umukobwa asa kurya afise na resitora naho atari nziza cyane Mhm. ati mwebwe gusa mushetere je nzomuresha Parma iyo uza kubimenya yuko bashese ari bati bari kumuha umwanya wo kuganira nawe Mbo antukurumva nyine rega si buri kintu cyose cyo hita umenya ko gasha umenye byose ko ari Imana yonyine yo mwijuru woca umenya ngo abantu ngo bashese iki bimeze gute ntishobora kubimenya wowe gusa ubona ibintu nyene bikuza ko nyene utazi ngo vyapangiwe aha canke ngo vyagenze kurya sigura rumva bijya ntavyo narinzi okay nuko ubuzima burasubira kandi buranka wikorera restaurant yawe uribagira iby'imitungo uribagira miliyoni 800 uribagira inzu yawe nziza yo mu gisagara byose kabisa aha umutipe yitwa ST Boy sasa inzu yawe abarayigaruriye bitewe n'ukuntu mwari mwarubakanye Parma abama bavuga ngo kwica umuntu ngo urumwicanye iki niki Parma umuntu nka estime cyangwa umuntu wari wese agukora ibintu nka bijya estime yagukoreye uba muguhaye bakamuguse nguyu mukoze icyo ushaka nikiye kintu wo mukoze mwana wa mama biragoye ibaze n'ukuri umuntu agukuye ku ntambwe waruri ko nkijya yego ufise utofungwa no muri yaridi w'amafaranga akagukorora hahandi ni kama mbere gutobokerako yego mu bisanzwe turi mu buzima busanzwe hariho nk'umuntu ushobora gusanga yakoze ikibi kandi abatakigambiriye kugikora atari navyo vyiwe ariko ibihe aciyemo n'ikuntu amerewe bikamwigisha gukora ikibi kandi ivyo vyama vyabaye antuka turi mu buzima busanzwe ntitwiremareme cyangwa ngo twitere amashugwe ngo urumva ngo jewe ngo nomureka ngo akarengana biragoye ukuntu nyene ushobora kuvyifatamo ariko basi wapfuma umurya n'amenyo basi utumurya n'amenyo ibaze nawe n'ukuri je nshatse kumenya gusa bamukuze navuga ati uyu muntu niwe yatumye miliyoni 800 zibura ya nzu yawe nziza cyari mu gisagara n'uyu nyene yayitwaye n'ibindi byinshi kana muto yo yaramuteye inda nibirebire mu bye nanzi ngo twigira abantu bamwe ngo turaberanda ngo dufite umutima aya namweranda je no babwira mu murasi sasi yo mu mutwe namweranda ari kuri iyi se gusa nyene biba bigoye n'ukuri ibaze nk'umuntu nk'uyu no yabigukoreye ukazabona ngo wari imbere yawe yego nawe uca wumva ko nyene biba bigoye ntibazokubesha harya umugwanizi rega muba muri kumwe kandi ni nahimana nyene kabisa okay Parma uburosi ntwari umuyede yitwa Liberty arakubwira ati jewe bimeze neza kunuku arakwiyeza ko yigira kwikorera iki araheba cakiyede ciwe aca yigira kwikorera igisiti uratangura murondeza nawe wari cyo ngukundira ngo mundagira kamwe ko ico kintu cyo ukurikirana buri yani kantu kamwe ku kanje niko kazi kanje wallahi I say vuga ati none ndangira he wari wamukumbuye wari ushaka cyambere cyo urabona ko yari umukiriya wanje kandi yari umuntu akunda ibikorwa yarabona nta mukozi mfise akamwatsa se nta mukozi ufise ambwira ntoya data wanje wo nahora nkoresha yaraduze ariko ti reka nkwereke ukuntu akazi bagakora agahaguruka agaserva abantu iki ukacumara nk'iminsi uwo muntu utamubonye kandi yari umukiriya wawe agaca agufasha urumva ntuka ni ngombwa nyene umurondeze umushakishe ati mbega basha wa muntu yagiye ko ntakimubona muri restaurant yanje twayaza misi yose yego indya zategerezwa gusha bakaba bashitse bagafungura bakanjorera ivoka ry'ijana
ngujya dasari bari bishe yego urumva rero ko bitaba byoroshe umuntu wone woreka kumurondeza nyene aha urarondeza nyene okay Paruma amaze kwinjira muri dosiye yawe yo yo kukugarurira ibyawe byibwe aravuga ati jewe uno munsi washyugira n'Imana agiye gukora mu gisiti baca bamushyira kandi gukora kuri ya nzu yawe ni rya jambo nakubwira Imana ibiri kumwe n'umuntu ntiburi kubigenza yego aca arakubwira ati ibiriyo kabisa nawe usanga umuntu aciye ubwenge atangura ariko kugira ngo amenye yuko iryanza ari rwawe umenga yabanje kubona mwene wayo bamukubise imisaya bayihomberanije oya mba kugira ayimenye ni ukuvuga maze kumurondeza ko sinari nkimubona mugenzi we arambwira ati yagiye gukora aha n'aka ndambwira tuzi umundamukirize yaraje kundaba nyine hamwe munakorera kakaresitora ko yarahazi ahubwo umenga we wamusanze muhiriwe oya hajya niho naba hari iwanje nyine nava ku karesitora nkaca nigira kwiryamira yaraje kundaba kurumva bari bahamenyereye yarahazi hanyuma abamukubaza inkuru wese karambwira ati none wewe ko mbona umenga nti ubwo busi bwo buzima bw'iwawe umenga hari ahandi hantu hoba waruri bimeze gute ibyawe nibiki ndamwiganira histoire yanje hanyuma rero ndamubwira n'uwo muntu ukuntu ameze buri kintu cyose rero nawe biramukora ku mutima bica bisabwa nyine ko agenda ajyanye akantu uti none ibi bintu bishoboka bite bimeze gute ya niho rero yaje kwisanga bimwe namubwira wa muntu namubwira ahakora ahubwo akaburushiriza kubona bya bintu namubwira kumenga hari umuntu kumenga bijya bintu je bambwiye bisa navyo umva aracara amatohoza yiwe buke nyene kwaje kwa plan acasanganiwe agarutse azanye iyi foto tambwira ati nuwo nyene ambwiye ati n'umugore we yaramudiha ubwo washati yanamwirukanye imisaya yayimenaguye yagwe yamwirukanye kuko je ndamubwira ati uzi ko nugera mutoyi wanje numva bikomeza kumutangaza n'umuntu yakeka ndagukorera diri neza aragerageza uburyo bwose nubwo haba umuntu yabipfiriyemo ya niko vyama bigenda mu bintu byose haraba incungu ya nukuvuga umukobwa yabaye incungu niyataje kugira ngo kandi wogere kubona ibintu byawe byose bimeze neza nibyoroshe okay barakoze diri witwa Liberty akoze diri ibintu byawe byose kandi urongera kubishikira achako bazango awachimubaza ati ni kihe kintu no gukorera ntankengeje cyane kiramubwira ati acarakubwira ati icyo nubwira cyose ugikora nawe uramubwira ati yego nubwo no kubwira ati tugende mu gitanda ariko washowe nawe gabasha nambwiye kuri umusesanguzi kwe ati nubwo no kubwira ati ibintu bigende kuno wo kwemera ati nta ngorane kabisa ati kubera ibintu nkoreye ati ni ibintu bitangaje cyane ni ibintu birenze sana Paruma yajya kubwira ati tugende rero imbere y'iko ngusaba ikindi kintu tubanze turabe nyine tugenze ibintu bari kuvuga ati twagiye oya ibyo ntabyo ari kuvuga oya kubera ahamya gusaba ko mubera umugore nihe gusaba ko mubera umugore yasaba ko ndamubera umugore mba muri ujya mwanya antwara umuntu agukorera ikintu ukaburaho umuco nawe bufi oya ndeka basi nawe ndakwibaritsa akantu kamwe tuvugisha ukuri na hata kama uko na roya kikatiri namna gani mbwiza ukuri nk'umuntu agukuye muri lockdown nkijya kabugarukana muri za miliyoni zawe antuka vraiment nyimba ari ivyo woja kurogereta wobirogereta mu nyuma nyene hari umuntu agukorera iciza wenyene ukabura ati none je uyu muntu gabasha nomushimira gute ni atari ego nukuvuga ngo nta kintu yeko gusaba kandi ntugikore nta kintu kimwe yeko gusaba ntugikore
yari gishobokana ariko gikora ikidashoboka naco nkavuga ati cyo kintu vraiment wumva rero ko kitari gushoboka n'igiki kugira umuntu yagukora ibintu nkabijya akitanga hakagira n'undi muntu kandi abipfiramo oya biravana nuko n'inzira kiba kizananye mw'ico kintu je shaka kumenya ari ikintu wowe yari kukubwira ati nkorera iki ukamubwira ati wapi iki naco nokora sinzo yarega si byose byo gukora ariko byari kuvana n'ico nyene rega ico kintu nyene nico dushaka kumenya nikiye kintu umuntu yokwitangira kurya akakugarura ibintu akagira gute hama ikigira ngo ati nkorera kino kintu ntukimukorere oya ntaco n'amaraso ngira ngo yamu usibye kumupfira gusa kumupfira byo oye ndumva yuko umenga ntavyo wokora akubwiye ati cupfa mu gishingo canje ico gihe ndumva kumenga ntavyo wokora tubwirire ikindi kintu apare yico wowe ubwira ati cunkorera kino kintu ntugikore sha biragoye pe Chesi numva ko ico kintu coba biragoya nanje nabikubwiye ati hari umuntu akorera ikintu kumva ko atanu na hamwe bamuca yego kabisa okay nuko Parma urasubiranye inzu yawe ukiri kuraganira no witwa Liberty kugira ngo umubaze ikintu uburyo womushimiramwo mubaze ni gute vyogenda ariko arakubwira ngo nimba je warabonye nkora bino bintu byose nje nari ndi ku kazi ahubwo n'umuntu uyu n'uyu yari yampaye akazi wari umaze kumwiyumvamo Liberty wari umaze kumura nk'umwana mwiza nuko ubonye uwundi muntu ariko yatumye biya byose biba bajya abantu babiri rero sasa bajya abantu babiri kuri Parma wari kubumva ubashyira mu bihe mu byicari bihe Liberty yari kumushira mu cicari kihe ujya undi nawe yahaye akazi Liberty wari kumushira mu cicari kihe antoka nyene hari ibintu nyene sanga biyoberanye cyo bwanje nyene nari nishimiye nyene kubona Liberty uburyo yamfashije uburyo yitanze yani nawe ucubyumva mugabo nza gutungurwa n'umuntu ahubwo nanabwiye nabi umuntu yaraza kukuraba ku karesitora kawe namutuka nkabwo nkamusesa kwa amazi genda simukeneye kandi ari umuboss nukuvuga nta cyizere nari mfise ku bantu b'abagabo ona ko nari nahemukiwe cyane n'ivyanje bikanyagwa kubera umuntu w'umugabo nakunze rero hagaca haza uwundi muntu akaca aza nyene kunyereka ahubwo yuko abirimwo none we muri uwo mwanya wumva nari kuca ndamugira gute vra nari guca ntwenga ati karibu ya ahubwo nyene gusa nyene sinzi nawe icamuzanye mu majambo make kuko bose baza ari ya nzira y'urukundo ariko gushikiza isasi ndamenya icamuzanye ni wasanga ari urukundo mani habwe icyubahiro ni wasanga ari ikindi kinagukeneye ko kupambana yani yari ni kupambana tena okay ndashaka rero kumenya hagati y'abajya abantu babiri ugira umujama yahaye akazi Liberty hamwe na Liberty nyene bose baramutse bakwatsa urukundo muri ya sansa akavuga ati Liberty akavuga ati jewe n'ukuri Parma urazi yo twavanye kiniki urazi yuko hari ya mu karesitora kawe ibintu bya bimeze uku nuku nje nisanze nagukunze kandi nujya muntu yatumye usubira kandi gushikira ibintu byawe byose akavuga ati Parma impamvu nakoze bino bintu byose ni kubera ku rukundo Parma mahitamo yawe yoba yawe mu majambo make aho ndakwishuye nyarukije umutima ni wawe hitiramo kuko nta mutima wakira abantu babiri umva ubugiye kujagara mu bintu antuka mu bantu babiri umutima wonyene urihitiramo rero muri uwo mwanya biba bigoye guhita ushira ku munzani ubwo nyene ahubwo uja ahantu ukabanza ugatuza ukabaza umutima aho ukwerekeje ukacugira ariko ubundi bwobwo bose rega yego je narabona ko ari Liberty nyene ariko arabikora ariko siwe we yari ku kazi yari yahawe yari kwidiri yari ku kazi yego yari kaca amafaranga ahubwo ni hatari muri uwo mwanya nyene bica bigorana gusa icizere cyari kuri we ko ari we yabikoze yego ariko nawe aravuga ati nimba wifuza kunshimira ahubwo je ntukanshimira nari ku kazi wo gushimirwa n'uyu
Okay, uwo gushimirwa yari kuba ari Liberty. Nuko filime yitwa Parma iyo ari parti ya kabiri ko turasesangura. Parma, sishaka ko tukora ikiganiro kiza kurambira abantu, ariko ndashaka nze kukubaza niburi basi ku buzima bwawe busanzwe nk'utubazo tubiri canke dutatu, kandi no mu gisata ca filime nza kukubaza utundi tubazo tubiri canke dutatu. Parma, uno munsi hari abakinyi babiri bo mu gihugu c'u Burundi novuga ngo bafatiye runini filime y'u Burundi. Uno munsi ariko ntago bakibarizwa muri kino gisata ca sinema y'u Burundi. Abo nabo sabandi n'uwitwa Mimi Mireye hamwe n'uwitwa Inarigere ariwe Muco. Bari mu gihugu c'u Rwanda kandi dufite amakuru yuko bashobora kuba batazogaruka. Parma, akabazo kanje kavuga gati baramutse batagarutse amakuru ko batazogaruka. Ariko si bo bababwiye ati ntibazogaruka. Ivyo ntavyo twiteye kumenya. Ariko je ikibazo canje kivuga ngo baramutse batagarutse. Ubona filime y'u Burundi iyo biriko iratera imbere canke biriko irasubira inyuma canke n'uruhe ruhombo rwoba muri iki gisata ca filime y'u Burundi? Icambere coco nibaza yuko izo ni inkuru mbarirano. Nanje niyo mpamvu navuze si baramutse batagaruka. Je nibaza yuko ku ruhande rwanje kugaruka bazogaruka, kandi na cyane ko ni igihugu cabibarutse, kandi bategerezwa gukora bateza imbere igihugu cabibarutse. Antuka umuntu uruhombo rwo haba kuko ego baba bariko barakora iyo bari, ariko urumva mu gihugu ntabwo baba bagaragara. Ariko turizera ko bazogaruka ko turacabakeneye. Turacabakeneye. Ego. Reka twizere kandi ko bazogaruka. Bazoza. Okay, Parma, ugerageje kuraba filime y'u Burundi kino gihe irimo cyangwa ukagerageza kuraba filime y'u Burundi ugwega irikiragana ko wasoye filime Parma igice ca kabiri, wasoye ca mbere usoye n'ica kabiri. Nirihe tandukano hagati y'igice ca mbere n'igice ca kabiri? Itandukaniro rirahari cyane. Ugiye kubiraba nawe urabona ko hariho different. Musanzo hajya ikintu cyose intango iragoye cyane. Na cyane ko twe turacari bashasha. Ntanga ibigoye, ariko kugenda uragumuba mu kintu urawutera intambwe. Urabona nyene ko muri partie 1 na partie 2 hari itandukaniro kanaka. Yego. Ndashaka kumenya rero kuri feedback. Feedback ubibona gute? Kuhusu feedback nyene watoye imipoke yaje, ama message uliyopata biko aje, hata mwenyewe kuangalia abantu bayakiriye. Mimi kuna vitu naangaliaga, lakini kuna zingine messages zako inbox. Nukuvuga message nyinshi nakira benshi ngo ntimutubwire kwiheza, ngo mana ngo ahubwo dushaka partie 3. Benshi urumva bafite amatsiko yo kuzobona umwishe wa Estime. Yego. Nawe dorero umuco uriko urategura partie ya gatatu bimeze gute? Ivyo ntacyo no bivuga ko muri uno mwanya, ariko mu minsi mikeyi tuzobabwira. Okay. Parma, reka nkubaza akabazo personnel ku buzima bwawe buri inbox. Parma, ni kihe kintu ubazi ko umusitari cyane, ni kihe kintu wewe wiyiziko ariko abantu batakikuziko? Chene yiziko? Abantu batakuziko. Sengano. Ariko ahubwo gusa je no banirata nyene ica abantu boba banze none nka jewe ivyo niyize ko ni byinshi. Basi nk'akadefu wowe wiyizi wibona ko ariko abantu batazi. Wawe no banimeneye ibanga. No banimeneye ibanga ruva ko bitoba biryoshe. Kuberi. Okay, ndaguha akarorero ka hafi. Nk'ubu jewe abantu baba bambona benshi iki niki bazi ko ndi umwana mwiza, ariko je ndakara. Wewe urakara? Ushobora kuba wibeshera ngo urakara udakara na wewe. Je mama umenga ndakara. Ivyo nivyo wibaza, ariko
hajya umuntu wese uko aba ari burya no mu buzima busanzwe abantu baba babibona. Okay, Parma kugira ngo rero ntiturambira abantu kandi watwemere kuzoduha intahe yawe y'ubuzima bwawe no kuvuga ngo ugende yitegure nabikubariye ati bizoshoboka igihe ariko nabiteguriye igihe cyarageze reka tube turindiriye twihanganye. Ego bivuze ngo nzosura kandi ndaguhamagare kubera impamvu iye canke yindi ushobora kuba wakoze ikindi gikorwa, ushobora kuba wemeje gukora ikindi gikorwa, ntanje ugashobora kumpamagara ukavuga ati ngire nkora igikorwa ingo tukimenyesha abantu tugisesangure canke bigende gute. Ndizira yuko kuri Senga Media TV urisanze usanzwe umenyereye Senga Media TV, abantu basanzwe bagukunda bo kuri Senga Media TV bamaze kubona kenshi. Ndagira rero message mo ubahereza nimba ari Parma part ya gatatu ugomba kuzobakorera, ugire message muri make ubahereza. Hanyuma reka nshimire abakunzi ba Senga Media TV uburyo batuba hafi, uburyo badusupportinga, bakadushigikira mu buryo no mu bundi. No kuri Imana baho umugisha, uburyo bakora subscribe, j'aime, buri kintu cyose baragikora, comment. Antuka vraiment turabibashimira rwose. Natwe ntituzohengeshanya mu buryo mu byo dushoboye. Ntituzohengeshanya kubahereza ibintu bimeze neza. Hanyuma ntashimira abantu bose hirya no hino badusupporting, kandi vraiment biraryoshe biranezereye kubona abantu bagufashe mu mugongo. Ubundi bwobwo ufise abantu bufise byose. Yego gico kintu vraiment ndagishingiye intahe kuko mu gihe mfise abantu mba numva ko nuzuye mfise byose. Hama nshimire vraiment nyakubahwa Libati kwanza yashoboye kunsupportinga akaba hafi yanje. Sinibagiye Estime n'abandi bose twakinanye vraiment babikoze neza, bakoze nk'ahari igikorwa cabo, bakora igikorwa bagikunze. Yego rero mu gihe babikoze babikunze ama resultat yabaye meza cyane. Nuba abantu baravuga ati vraiment uhereye ku ma image, amajwi byose bimeze neza pe. Antuka ati bimeze neza cyane. Urumva ni ibintu biryoheye kumva amatwi. Yego biryoheye n'amaso kuraba. Antuka Imana umuntu wese azi ko yakinye muri Parma, Imana ibaho umugisha. Yego hama nka ku bantu batararaba iyo filme boja ku rubuga rwa YouTube. Yego channel yanje yitwa Kamariza Movie. Hariho partie 1, hariho partie 2. Bayirabe vraiment ni filme yigisha cyane gose. Ndetse nizera ko no muri comment no mu kiganiro gisohotse muzoshiramo link. Yego abantu kugira bashobore kubandanya baraba ico gikorwa. Kandi vraiment turi ku kivi. Ikimana dushoboza tuzogikora uko nico twiyemeje kugira ngo igihugu cacu tucyubake biciye muri filime ndundi. Nuko Parma ukaba ubwiza akajambo kamwe ubwira abakunzi bawe muri make kubashimira kubwitange bagira. Parma nje nanje niwe abantu bagushimira, uritanga kubwa filime y'u Burundi, urumwe mu bantu ugerageza gukora ibintu bitandukanye, urumwe mu bantu ugerageza kwitanga uko bishoboka byose kugira ngo filime y'u Burundi itere imbere kandi nawe ku giti cyawe utere imbere cyane. Parma reka rero ndagushimira. Urakoze cyane kandi ndabashimiye kutwakira. N'undi munsi tuzoba sabatinya burto muze mutwakire ntimuzohaka. Ubundi uri n'umuntu wanje. Zawaza murakoze. Ego nuko abakunzi ba Senga Media TV je ikintu namambagira imisi yose nuko bashimira pe, nama ndabashimira bivuye ku mutima ku kwitanga kwanyuma mumugira mukaba hafi yacu mugakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kudushikikira mu buryo bwose bushoboka. Basi Imana izo baduhezagirire kubera ko twebwe ntidufite ico twoshobora kubahemba, ariko tuzokwama dukora imisi yose ku bwanyu, tuzogerageza imisi yose mwame munezerewe. Imana ibane namwe kandi Imana ibarinde. Nje ndabashimiye ku gatwe kanje no ku gatwe ka Parma ndabashimiye. Ego murakoze. Ego so bakoze Senga Media rero Imana ibane namwe. Ciao ciao.